Icokorwa ca mbere ni ugushinga imigambi yo kurinda umutekano w'abanyagihugu mu gukurikirana, kubona n'ingoga no gushobora kunyarutsa kugarukana vyihuse abo bana bagiye mw'ibarabara batarabangamirwa. Ivyo vyokorwa bifatanijwe n'abajejwe umutekano n'abakozi bajejwe ivy'ubuzima bw'abanyagihugu. Hoshobora gukorwa kandi gushiraho uburyo bwo kwita ku magara mu gufasha mu buryo bw'ubuvuzi no gukurikirana abo bana mu vyo mu mutwe, kugira ngo abana batwawe na vya biyovyabwenge bashobore gutabarwa bagaruke mu buzima. Ikindi coshobora gukorwa nuko abo bana bosubizwa mu mashuri canke bagashobora kwigishwa imyuga kugira babone ingene bokubaka kazoza keza. Twebwe rero nk'umuhari n'amahoro turabisha iki kibazo amaso y'abavyeyi n'abanyagihugu, kandi ntitwoba basinda bibazwa. Aho rero nubwo dutahura agahinda k'abo bana bahitamwo kwiba kugira ngo birinde inzara, turavye ingaruka mbi z'ubwo bugizi bwa nabi n'umutekano muke biterwa n'abo bana mu miryango, mu gihugu no ku butunzi, turiyamiriza ku kabi. Atari uko dushize ikibi cose kuri abo bana, kuko imbere na mbere ya vyose abo bana bazira intwaro tubakitse neza. Ico kibazo rero ni ikibazo ca twese, ni ikibazo turinda guhagurukira twese, kuko kiraturaba kandi umwe wenyene ntazoshobora kugitorera umuti. Tubona rero ko ico kibazo c'abana bo mw'ibarabara nk'uko kiriko kirigaragaza muri iki gihe i Gitega, i Bujumbura n'ahandi, kigomba gufatwa nk'akamo kihutirwa gatewe bose, zina murundi wese agakamo karamuraba. Ugukingira abana nibisubire kuba igikorwa ca bose nk'uko vyahora kera. Bavuga kera ngo umwana ni uw'igihugu.